mugaye ico no babwira abanyabujumbura nje kubakoma ndabakoma kandi abanyabujumbura naje kubakoma akantu ushizemo rero akantu attention karazanya kantera amakenga abanyabujumbura nje kubakoma ujuva nukuvuga hari abantu banka kuduha location yo gukora yo gukina kandi location meza ashobora gupresent igihugu mu makungu aba bantu nabo bisubire kuko filme n'ubutumwa turiko tutanga ubutumwa kandi n'impanuro zishobora gufasha uwo muntu yatwimye inzu ashobora kutwima inzu twari tuje gukiniramwe kugira ngo duhanure nk'umukobwa wiwe ejo bundi umukobwa wiwe ashobora kuba yitwara ukuntu mugabo twe tuje twamwereka ati iyi twari ko turakina niyo ubuzima nuko umuntu ashobora guhura n'ingorane zinizi zitandukanye ugasanga turamukingiye muri bwa bumwe aho yari kugenda agatwara inda akagira iki mugabo akimara kubona yuko tuko turakora ibintu iwabo akabona ati sha bino bintu bakinyi bishobora kunshikira ntitwaye neza bakaje batwima location icambere igihugu balance ko gipresenta mu makungu sivyo ico ni mbere icyakabi natwe baranse ko dutanga ubutumwa kugira ngo duhe bene wacu bari ngaha nabari hanze kuko dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye Isaac TV Bakozi ba Isaac TV turasuye kubaha ikaze numunezero ugeretse kuri gusubira guhura namwe aho muva mukagera merci beaucoup merci bien kuri wewe wamudukurikirana uko bukiye ko bwije bigaro byacu byose nukuri urakoze cyane uri muri Tanzania uri mu Burundi uri Australia uri Canada uri America uri Norvege uri mu Rwanda uri hehe aho ukurikirana Isaac TV uri hose nukuri urakoze cyane uri umuntu witeka uri umuntu wakamaro hari n'abantu baba barindira notification bare Isaac TV ikintu shize ko hamecikiraba nukuri merci sana murakoze cyane ico rengina ndabasaba icambere nuko uri Bujumbura hari abantu rero bigiza abanyabujumbura abasirimu batumviriza ama radio hari radio yitwa PJ Classic FM iyi namba urabona ubonye no logo azanye ngaho kuri YouTube PJ Classic Media tuyibona so urashobora kurikirana ibintu byose by'inkino bigezweho music iki byose so babiri hot ni radio ya mbere igezweho y'aba jeune. Okay, nivuze ko yabajene muca mu bitahura. Jere nitwa Isaac Classic ni Isaac TV. Uno munsi ndi nagende kuri YouTube channel. Urumva ngaha ndi muri YouTube channel y'abandi bantu. Nagende YouTube channel yitwa Iseke Films. Iseke Film. Andiko konyene Iseke Films. Iseke mkirundi konyene ucumva. Hama ucubona film yitwa Agahinda. Hewe yo sinema rero je nkibona yampabuye n'ubunye nandika gusa Agahinda iracari naka episode kambere kakamaze kujako iyo ya mbere rimaze kujako abantu bose yaduhabuye hamwe navuga ati oya vraiment fondo ndira abantu bakinyi no cinema nimba batayikinyi basi ndondira basi n'uwayikoze irimo ivyamamare irimo abantu bose muzi muri entertainment ya cinema cyabo nabuzemo ni bake vraiment none umutahe abantu bagiye muri cinema ikozwe ku buhinga bwiza nk'ubu isukuye nk'uko byagenze gute babukuye amahera kwavahe wasiza Freemason zaduteye Burundi canke nibiki ariko ivyo byose turaza kubimenya rero rindira tubavugishe ndamuvugishe uyu mbona ngaha rero yitwa nde avahe ariko icozi cyo ni umuntu wo muri Iseke Films natabaje amakungu ndatabadatiye mu ndangira umuntu muri Iseke Films bamumpaye rero no mupingwa w'isarama ari ngaha bro amakuru yawe amakuru ni meza Isaac yeah meze neza man ndashima Imana by the way kwanza ntangure felicitation congratulations ku kazi keza muko murakora nuko ibiratangaje ubona kuri YouTube ingene hagoye ubona kuri YouTube ibintu bijako ku munsi ko bingana ubona abakinyamaresi ingene baguma bavuka ku munsi ku munsi ariko mwebwe mukuba ukambuga kwina film episode ya mbere yonyine mu minsi 3 kabikwije abantu 10 bayiravye ico kintu nicoroshe shaka icambere kwanza tutarabishika ko ivyo vya cinema utubwire wewe bitwande ujejuki muri Iseke Films hama muri film Agahinda ufise yo role imeze gute Okay asante okay merci so ku mazina yanje nawe n'abavyeyi ni Nifasha Joel abandi banyita Sky Joel Japronovo Protochiri Monade yeah subira mu cyo kintu vuze Japronovo Protochiri Monade urakoze so nkuko bisanzwe muri Iseke Films jewe nkaba naje ndi nk'umu director nkaba nandika amareresi kandi nkongera nkakina wandika maki amareresi okay amareresi akona kabigi amareresi yeah okay nibaza rero yuko mu bisanzwe hari abantu benshi batari banzi sinabibwaze ku bintu byo gukora ama interview ariko nari nashatse yuko ibikorwa kwanza mbanze nkore nzoze ngaha ari ico nzanye yeah by the way Agahinda ya cinema wavuze uri mu director wayo
cyo ni cambere wa directinze uvuze mu director tuba dushaka kuvuga umuntu akora iki muri cinema muri sinema umu director n'umuntu ayobora igikorwa arashobora kukiyobora gushika gihere kubera bazi kiyobora guhagarikira bajya bakini kino kugira uku ya yego ya cinema yanditswe nani ijya sinema yanditswe nanje nije nayanditse ya wow congratulations ikintu cyiza cyane muri iseke kwanza tuherenga iseke film ni yande ni abande yatanguye gute okay iseke films ukuntu dukora hariho turi mu kintu citwa twovuga kali sinzwe novuga kali nka management yacu turafise ikitwa Capital Center muri Capital Center harimwo Capital Sound ikora ibintu bijanye n'indirimbo imiziki ibintu nk'ivyo hama hakaba harimo n'ikindi gisata citwa Iseke Films akaba ari ije ndiko ndakorerako ego nivyo dukora hajya muri Capital Center yeah okay sawa mwavyumvise rero bakoze ba active ni maison nini ni nyubakwa nini ikora mu bintu byinshi urumva ko ifise na Capital Sound ni kindi naco iyo Capital Sound ni iki ihuriye hehe na Iseke Film aho bihuriye ni kuko Capital Center niyo ivyara niko novuga mu Kirundi niyo ivyara yibarutse abana babiri amahasa Capital Center ifise Capital Sound na Iseke Films yo ni Capital Sound ikoreramo bande ikora ibiki Iseke Films n'amasinema twavyumvise ariko iyo Capital Sound ikoramo bande ikora ibiki okay Capital Sound ni kuvuga nubwo turamahasa ntidukunda kwinjiranira hagati yacu jewe ndaba ibijanye na filme hama uwo nawe Capital Sound barafise ibintu bakora sindabinjirira no kuvuga ni impande zibiri zitandukanye bro sinema iratwara uburyo bwinshi by the way cishaka kumenya inoti mwakoresheje muri sinema agahinda mwayakuye cyangwa se yavuye kuko uravye ya sinema bro man isa yewe mugene murabe sinema n'ukuri kwanda basavye isa neza bakinye neza like basi bakinye nk'abantu badashonje umuntu kubona umuntu ariko sinema shonje nibipasa nibigenda ariko bakinye nk'abantu bona bahaze bahembwe neza ijya project ni yande so sinzi ko no kivugira ngaha ariko ico novuga kimwe ijya sinema yatwaye uburyo bwishi kandi iracatwara uburyo bwishi si uburyo gusa ahubwo iratwara no mwanya uko bisaba kwitanga icambere no gukunda igikorwa kwanza umaze gukunda igikorwa uracitangira no kuvuga twebwe twaje gukora kugira ngo turabe ko ari cyo twohindura muri society tubayemo cyane hano mu karere tubayemo twebwe ariko sinovuga yuko noza kwinjira indani ofo nibanga ryacu n'abakinyi mugabo ico nzi ico murabahemba nyene kameme ntiwokoresha abantu utabahemba turabahemba kandi mugabo hagati yacu nibanga mugabo ico no babwira abanyabujumbura nje kubakoma ndabakoma kandi abanyabujumbura naje kubakoma akantu ushizemo rero akantu attention karazanya kantera makenga abanyabujumbura nje kubakoma ujuva jewe inje mva mu ntara ya Ngozi ariko nataye uruzogi ikabarore kwa badiwani nimba muhazi ya naciye mu Kayanza muri commune muri Kayanza commune Kabarore province ya Kayanza sivyo so no kuvuga jewe nje gukora film kugira ngo Birimani boy yaje aba bose mubona bariko baravuga nibavuge mugabo je ndaje kuvugisha ibikorwa biraryoshe kuvugisha ibikorwa uri kurerekana ivyo uri kurakora kameme ndaryoherwa iyo mbonye nk'iyi film abantu bariko barayivugako nibayivuge kuko mu misi ho nje kubakoma tu aka message rero atanze niko kankomye aka message atanze niko kankomye ati abanyabujumbura kwanza icambere menye ko nje kubakoma cyo ni cambere cya kabiri abantu bose akoma bavuga ivyo bavuga nibipange kuko Iseke Films nimwibaze ngo ni bwana tuje twipanze tumeze neza duhagaze neza akabijya muzanye tutamenyereye mu bandi nakahe mvuze akabijya amasinema ni menshi bamugisha barakina bafanira pina barakina Joashim barakina benshi barakina shaka kumenya aba bose bakina amareresi Burundi speciality rero yanyu niyihe mbwatsi twebwe muvyumve neza yuko abantu tuzokurikirana Iseke kandi nabonye musabana benshi bakurikirana attention harafi abantu 1014 ahubwo namwe muko murarakuri ya active ni mugende mwiyonge kuva nga bikwiye mukaya kuze ku 15 bave kuri ya active mugende ara twifatanye ko nanje muri 14 ndimwo
muri baya 14 nari kubisemo nanje ndimwo muri Iseke Films nangije subscribers namwe nimugende mubabasa ababone bayo hama bigende neza shaka rero kumenya speciality mutuzane urekanye nuko isinema ari nziza isa neza sound ni nziza ariko hariho n'abandi basohoye sinema zisa neza zivuga neza urekanye na speciality nabonye umenga mwegeranyije abarikinyi benshi bakinya amarerese ini speciality tutamenyereye ni yihe muzanye so ugiye kuraba speciality dufise twebwe twazanye muri Iseke Films ni kuvuga dufise ibikoresho bimeze neza sivyo ico ni cyambere icya kabiri turafise ukuntu dukora filme ugasanga ni inkuru yabaye ku buzima bw'umuntu cyangwa se n'ubuzima tubayemo muri society dukora filme zitandukanye niza kuko urashobora kuraba filme ukibaza kari ninde hari ukuntu itandukanye na filme ninde na theatre zirafise ukuntu zitandukanye mugari abantu bakina filme ukibaza ibintu baraye bararota baca bagenda kwa Afrika so twe turicara tukandika inkuru tukandika ibintu bizima bije gufasha abantu n'ubuzima tubayemo no kuvuga rero ikintu nje guhindura ngaha jewe nje gukora filme ifise akanovera haba muri story haba n'uburyo ikoze nico kintu nje kubereka ngaha ndabereke sinema icari cyo kuko ndazi benshi ngaha ndakubwije ukuri Isaac TV hari abantu badusumvya hit batadusumvya ibikorwa uranyumva badusumvya hit mugabo ndaje ndabakomesha ibikorwa twe bazokwisanga turi hejuru yabo ndaje kubereka iciswe sinema icarico ahubwo baze no mwishure turafise n'ishure mu minsi turaje tubashire mwishure tubigise ico bita sinema kantu niko kabi niko kabi ego kandi kirazira yuko jewe mu buzima busanzwe nshobora kuza nje kuvuga ikiganiro ata bintu biri nyuma ndabazaniye kandi ndabateganiriza hano kubazanira hano kuri Isaac TV ndaje buri gihe nze ndabakoma kantu mu mpamagara ndabakoma kandi mu mpamagara kugira ngo ejo nejo bundi babone itandukanye ryo kwandika sinema je ndafise ukuntu nandika story ukayira abantu yihimbe so n'ubuzima kwanza tugiye tubayemo nivyo nakubwiye kuva kare niyo mpamvu ndakubwiza ukuri ngiye gukora ibikorwa ngahe Bujumbura uzosanga YouTube channel yanje yaduze iri hejuru azijya zose uri kurabona kandi cyo no kumenyesha Isaac TV nuko jewe mugisha agisohora filme niwe muntu novuga ko yadutanze muri sinema no kubwiza ukuri kuko twebwe twarakoze nyinshi nizagiye ku ma YouTube channel oya twarazikora zigahira mu bantu bakazira mu studio guco haraho twadandaza ama CD ego kiyagihe ugasanga CD urazunguruka mugabo wayitanga muri studio haje igihe cyo wari uhari ma kiyagihe twarapambana cyane gose twarakora mugabo YouTube channel batanguye kubikorera ko muri iyi minsi nyene ya vuba niyo mpamvu mutanguye kubona amafilme kuko amafilme yanje natanguye gukora 2021 niho zatanguye kuja kuri YouTube mugabo igihe cyose twakora tuzaherera hariya mugabo twarapambanye niyo mpamvu abona twarababaye vraiment avyumvise aje kubakoma mu mwitondere ebana avuga ati jewe Iseke Films sawa ni mukina amareresi je muzora urumva yuko background yawe ari nini ufise ahantu henshi wavuye wakinye sinema kuva kera wararushe ubu uvuga uti nje rero kwerekana ivyo nize imyaka yose hi ne sinema wayigiye tutabeshanye ku buryo uvuga ati abantu bose ahubwo baze kwiga iwanje so je no kuvuga ahantu mva uharavye n'ahantu mu misozi ariko ugiye kuraba kugira nshike ingozi naciye ahantu henshi hatandukanye mugabo mu buzima haba kugwa no kuvyuka kugira ngo burya iyo kenshi utsitaye ntuvyuke ntushobora kumenya imbere ibizoba bikurindiye muri make jewe no kuvuga filme ndiko ndakora igituma ndiko ndazikora neza nuko hari ibintu nagenda ndasoma kuri internet nkamenya how bakora filme gute bandika filme cyane kenshi nkiyo umuntu ambwiye ubuzima bwa misi yose ashobora gucamo ndashobora kumupropose dukore filme nk'ubwo buzima bwawe cyane nk'akarorero nka Kijuru Kristera sinzi ko mwabonye yahora kina kwa Joakim narihuse hariho filme bariko barakora itaheze yaciye yizana Kristera tuyibandanizi wanje no kuvuga twaciye dufata bwa buzima bwiwe turabwa Afrika neza no kuvuga filme yarakunzwe ku rwego rwo hejuru muri make rero burya naha turiko turavuga nawe ngaha no hava ndahakuye story biravana yego filme mu kuyandika n'ibintu bikubamwe wenyene ubwawe ukumva ko bishoboye tu yego samwa byumvise rero kuri Iseke Films niho habarizwa isinema yitwa agahinda murashobora iracha episode ya mbere nashima ntirashika kure cyane mushaka kuyikurikirana episode ya kabiri mukayisaba mukayideklara tuzoronka episode ya kabiri tukwije ivyo zingahe kuri ryambe no kuvuga iyo ya mbere kubera igiri kwize 10,000 haraburamwo nk'abantu bangahe yego
kuvuga igikwiza tuzoca tubakorera kikurikira hama uko iyindi nayo ikurikira tuce tubibaha mu ndwiza no kuvuga mu ndwi mutegeza kubona igikorwa. Ikibazo rero ibibazo bibiri dusa nk'abasozera je ikibazo cyamishaka kumenya uravye ugerageje kuraba situation ya sinema z'i Burundi canke ndiko navuga sinema z'i Burundi ndiko navuga ati uriko uraraba ama club menshi ya film i Burundi aratangura ashushe akomeye munyuma bigasambuka bigapfa kabisa bigahera bigahagarara. Ni igiki mwebwe muko murakora kugira muzogume mwikomeje kuburyo atakajagari kazohabamwo kuburyo ngo uyu yavuyemo ngo twamwirukanye ngo uyu yadiriri ni igiki muzokora kugira equipe yanyu ya Iseke Films igumane stability kuko nimwacana muri mukavanga ati mukavugutana asha dirizi maneko yonje mu cameraman wanje arakunda ibintu nk'ivyo abana bavuga ati twagurutse moto chini cyo tuza turabe ibyabaye ariko sivyo tubifurije Imana ibarinde tushaka kumenya rero ni igiki mwakoze kugira izivurugu akakajagari akakavuyo nikazohara. Okay, twebwe icambere no kumenyesha muri timu yacu turabantu basenga cyane turakunda Imana so ko abashwana bose babadasenga oya babasenga ahubwo ukwemera niko kuba gutandukanye twebwe icambere tugaragaza n'urukundo hagati yacu iyo atarukundo ruhari ibintu byose twokora byo bari impfabusa kwanza tukabanza tukumva yuko uwo muntu arinza za muri Iseke Films ari umuntu ashobora gutahura yuko ashobora kubakunda igikorwa ca film mu gihe agikunda sinumva yuko yo ari bya bindi byo gutandukana kuko ugiye kuraba abantu twatanguranye kuva kera canke uwuje muri Iseke Films ni gake ubona tutakiri kumwe biragoye kenshi usanga kenshi tuba turi kumwe kubera turagerageza gutahurana hagati yacu uko ajya amatime impamvu akunda gusambuka ni handi usanga nko mu CEO adashobora gutahura bari karakoresha ugasanga ashaka kwigira high level urumva uza gusanga rero hari abantu badakunda abantu bishima acabona yuko umenga uri kurashaka kumwereka yego nivyo rero muri make urisanisha nabo kugira ngo ntubereke kuri hejuru yabo ahubwo uri kumwe nabo mu bikomeye mu byoroshe mutegeza kumvikana so niyo mpamvu twe turambana n'abakinyi bacu. Okay. Sa mwavyumvise rero I think promotion irakwiye murashaka kugenda rero hariya mu birabe ariko rero jewe ndafise ingeso imwe sinzi ko ari mbi sinzi ko ari nziza ikiganiro nicohera ntabajije umuntu utubazo turi hanze ivyakora ariko bavuze ngo witwa nitwa Japronovo Protochiri Mona koma shetani iryo zina risigura iki iryo zina ngo protokoshira okay bwa mbere no kuvuga iyo Japronovo urashobora kuraba iyo alphabet itangura oporto alphabet itangura chi limonade no kuvuga igiye kuraba izo alphabet zitangura uza gutoramo Joel utari umusukuti ntushobora kubimenya ni aferi y'abasukuti ariko sindi no musukuti ariko gusa narakamenya ako kana apro Japronovo Protochiri Limonade. Okay. Japronovo Protochiri Limonade. Ndagakubise. Okay, utubazo nana hamwe duhuriye nakaze kawe. Ariko shaka gusa bavyita gute mu Gifaransa ku refreshisa, reflexion like ubwenge tubukabure gato. Tubazana tubazo okay. Ngaho nyishura yes or no. Iseke Films ni mu diaspora. Anyishu ni yes or no. Iseke Films ni mu diaspora. Kuko uvuze ati yes bisigura nivyo ni mu diaspora. No bisigura si mu diaspora ni abaru ni yo murundi ibere ya. Umusenzi nabesha. Yo ndakwica. Okay. Yes. Okay. Tubandanye. Aprokoshogorgoshire oya gyakazina ka. Mu vyoroshe basi ni Joel nifasha. Okay. Joel uheruka kupima sida ryari? Sa? Uheruka kupima sida ryari? Sida? Ngire nkore mariage. Aho ryari? 2021. Kuva ico gihe n'ubuntu burapima sida kandi. Kubera sinzi niba yandurira mu kuramukanya no banarayanduye ariko kubera atacho niyagiriza niyo mpamvu nasubiyeyo. Mfise ibindi bimfatiriye ariko gusa nzogenda tu kugira nze ndaraba ubuzima bwanje ko buhagaze tu. Abadada bose bakina muri Iseke Films uravye sha iyo nari kuba ntararongora sha uyu nari kumugurukana ni kubera yuko atari ama level yawe kubera yuko atari beza kubera yuko atari nukuri ni beza cyane ahubwo gusa
mba mbona yuko nyene ko bitokunda kuko namaze gushinga urwanje ariko kandi ikindi naco abadada baraho burya abakobwa bashiki bacu tububahe ahubwo tubigishe mbega gute bashobora kuba mu isi yo hanze bakagenda bakiyubaha kuko bajya abadada bari muri Iseke Films bariyubaha cyane gose ndakunda kubera yuko Iseke Films muri abantu b'Imana murasenga nabonye na Capital Sound irakunda gukora music gospel bishize mu karonka deals akazi ndakunda kubaza abantu bose bakorera muri gospel urose deal yo kwamamaza condom ntayo mwokubita twebwe nta two kwamamaza umva amahera mwo yareka karenga twyareka karengana kubera ko bamwe bose nico bahamagare twe twahamagare gukora filme no gukora imiziki mu miziki indirimbo z'Imana guco ariko ako kazi ntako twokora tu okay uremera ko uburozi buba uburozi ni iki kuko kenshi n'uburozi nawe urashobora kuba ufise nk'inzigo ubu tuvugana uvuze ati je mvuye ngaha nkagenda nkaronka uburyo nkorera ujya kanaka nkamufata nukuvuga hari uburozi ugendana mu mutima no mwica hariho nabandi bashobora kuba arabarozi bakinda abarozi bajya bavuga ngo baraguruka nukuvuga umuntu wese muri we ashobora kuba umurozi bivanye no mu mutima wiwe ya okay akantu wibuka wabeshe boss wawe ariko wamubeshe utabishaka naka boss wanje nta kintu ndamubesha akantu kubwana wibuka wibutse uco yitwenga naka wakoze mu bwana nuko kenshi nkiri primaire narashoboye kugenda ku ishure nkaba numva umenga ishure sindarikunda igihe kiraho ariko haragera igihe abanyeshuri bagiye ku ishure nkasigara ahantu nkinyegeza impande y'igiti numva baradodoye hajya hageze gutaha nkaca ntaha nerekana yuko natashe mugabo mu nyuma baratanga muhira babimenye barankubise cyane gose bimwe biteye ubwoba mvuga ko natonze kwishura abanyeshuri kuko hari umwe yaciye atavuga ngo kutaje kwishura muhira kandi mama ariko aravyumva nukuvuga ico gihe baci bavuga ati none ko wari bavuze ko wari uvuye kwishure vyakugendeye gute kandi bavuga ko utatonze barankubise tu ico gihe kwereka ko kano nakoze sinzokibagira okay boss ararungitse visa muragira amahirwe murarose visa imwe muri Iseke Films umwe aje muri Amerika aje muri Amerika canke Australia ahari hose tu kuvya deal ya film nyene gira muje ku shooting ariko rero boss yaronse imwe visa imwe abazi imwe rero visa imwe gira ndayihe hagati ya director na CEO wa Iseke Films gusa shaka rero wewe nkawe ugatwe kawe wo prefera ko ari nde yogenda imbere bive n'ibikorwa mukora okay bica bivana muri ico gihe bivana no boss abakeneye cyane niba akeneye ko umuntu aza gushutinga canke hari shaza kumufasha mu kudirectinga nije nogenda mugana namba ari ibindi bijanye no kuraba ibijanye n'ibikorwa dukora muri Iseke Films urumva ivyo sije no ca ndabibazwa haca hagenda CEO abagenda hariya muri bijya bihugu akagaruka ubahisiguriye apana babayeho bakaca baza kuinvestisa mu Burundi oya nyene bya bindi twigire nyine buraya ukaje kwepa wabona gute bajya ntibakunda igihugu cabo ya wowe ugiye ugaruka cengiye no ahubwo mbere ugiye ntugaruke ngo werekane yuko ushobora guteza igihugu cyawe imbere kugira ucereke ico wakuye mu makungu umva wo bugize iki ni nk'abantu kandi ikindi nogenda nkebuyewe Isaac TV nukuvuga hari abantu banka kuduha location yo gukora yo gukina kandi location meza ashobora gupresent igihugu mu makungu aba bantu nabo bisubire kuko filme n'ubutumwa turiko tutanga ubutumwa kandi n'impanuro zishobora gufasha uwo muntu yatwimye inzu ashobora kutwima inzu twari tuje gukiniramwe kugira ngo duhanure nk'umukobwa wiwe ejo bundi umukobwa wiwe ashobora kuba yitwara ukuntu mugabo twe tuje twamwereka ati iyi twari ko turakina niyo ubuzima nuko umuntu ashobora guhura n'ingorane zinizi zitandukanye ugasanga turamukingiye muri bwa bumwe aho yari kugenda gatwara inda akagira iki mugabo akimara kubona yuko tuko turakora ibintu iwabo akabona ati sha bino bintu bakinyi bishobora kunshikira ntitwaye neza bakaje batwima location icambere igihugu baranse ko tugipresenta mu makungu sivyo ico ni mbere icyakabiri natwe baranse ko dutanga ubutumwa kugira ngo duhe bene wacu bari ngaha nabari hanze kuko dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye so bo kwikubita gashi kugira babone yuko film ari igisata nk'ibindi bisata hama bagashiraho n'igisata leta nayo ico no yisaba yashiraho n'igisata kijanye nuko abakinyi bashobora guhabwa agaciro kuko urabona yuko nko muri music niho ushobora kubona yuko abantu barashobora kugira pre music bakagira ibintu bijanye n'amareresi mugabo twebwe urabona dufise iyo nyene ntuzeye igenda simbe bayita gute hajya Festival urabona hari ukuntu itora amareresi mugabo ugasanga amareresi ayo bahisemwe siyo yari kuba ya mbere
ariko sinzi ikibazo gihari sinzi tekinike bakoresha mugabo ugasanga histoire wowe wayikoze neza ugasanga sound ni kuja muri festival bikanga jewe sindajana kubera nabo nabonye batwaye bakoresheje amafaranga menshi nabonye atacavuyemo niyo mpamvu navuze ati twebwe ahubwo bazotwihamagarira twebwe nyene bikogwa ndaguha amafaranga ngana gute nshire ko dread ku mutwe wawe je ntibikunda nta dread nzigira nshira ku mutwe boss aguhaye miliyoni 100 umushire ko tatouage ifoto yiwe ngaha nayo ukora nawe ushira wapi ayo rengana kagere tatouage je mu buzima bwanje niyo ndayibonye ndikanga tu wikangiye so hari ukuntu basi imyumvire abantu itandukanye sinzi ico no bivuga ko mugabo mba mbona yuko ndabiha iyindi siguro mugabo sindabaciriye urubanza n'ababikora mugabo gusa ndabiha iyindi siguro tu okay bro thank you so much nagerageje kumubaza bon utubazo twanyuma twari tubazo nyene utu nonsense like kugira turyoshe kiyago so thank you so much je ndafata umwana gushimire kiyago twayaze abantu tuhamagarira gusa kuja kwirabira film agahinda ni sinema ifise ubutumwa tutashatse kugira ico tubivuzeko ahubwo dushaka ko mujya konza kumburaba muze mugupita comment zanyu inbox ngaha hasi mutubwire ati Iseke Films wow nice kabisa abashaka rero kwiyunga namwe bo bigenza gute abashaka kwiyunga natwe barashobora kuba bohamagara ku nimero 60 canke 68 384 779 hama bakagira ico babajije mu gihe twumva ari umuntu afise impano turashobora kumwegera kuko twebwe umuntu afise impano yari yose turayishigikira tu yeah sawa bakozi ba Isaac TV je nitwa Isaac Classic mwavyumvise rero turi kumwe na Iseke Films batubwiye bitari bike twamuyagishije n'ubugugu bwose twashizemwo kubigira mumenye yuko normalement ushaka kumenya yuko umuntu azino kubaza no kwishura ibibazo mubaza nama no sense kugira umenye ati ayishura gute by the way big up sana bro interview rakaze sana man niyo interview yawe ya mbere so hani Bujumbura ni ya mbere okay Bujumbura niho hagoye urumva rero washoboranye na Isaac n'abandi bazokunanira man sivyo none fresh kabisa je nitwa Isaac Classic gira subscribe like na share ntibagira rero kugira kugenda hariya kwiyandikisha kwa kuri Iseke Films tukuma twivugamo kenshi kugira uyumve ikuze mu maraso ikunjire mu mutwe kuje mu mubiri hama ibindi ni fresh by the way you never know nabonye mu star benshi muri yo film you never know nkazovugisha abandi ndabire kure ndibaza okay merci ndashaka kuza kuvugisha abandi muri team yego nta kibazo ariko ni inkumi nziza tuzogenda tuzivugishe hamwe avuga ati wow nice kabisa Drizzy nararongora umuhungu wanje ashaka kwihamo umwe bikagira inzira birakubiremewe navyo biravana uko kenshi iyo turi kuri tele je ndabaraba bajya badada yego so mugabo ahuriye hariya bakagira ivyo bumvikanye ko ariko muri groupe kirazira okay tubimenye cha tukirukana murakoze cyane rero je nitwa Isaac Classic ngora bivuze ini Isaac TV tuje kuri Iseke Films tugire subscribe like na share turabe iba agahinda film hama bigende neza cyane bye bye ciao ciao Isaac TV. Oh.